ikori si ry'ubu, ikori si rya leta y'u Burundi. Mu mareta yose baratanga amakori n'amatagisi, kandi ibihugu byose byateye imbere nuko byatoje neza amakori n'amatagisi neza, kandi abenegihugu baho barabitahura. Ndakunda gutanga nk'akarorero, turafise abantu bari muri za Amerika za Burayi, aho batubwira ati abana baho kubera inyigisho zineza yo kuriha amakori n'amatagisi nibo bafasha igihugu kugwanya fraude. No kuvuga umuvyeyi agomvye gukwepa canke yatevye kuja kuriha amakori n'amatagisi bijanye n'ivyo akora, abana ugwaruka nibo baca babwira ati papa uribuka ikori ku nzu, uribuka ikori ku butaka bwacu, uribuka ikori kuri vya bikorwa wakora, wararisha ikori, uribuka ikori ku modoka, ni ibintu nk'ivyo onye. Nukuvuga natwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi usanga ubwiye umuntu uti nawe kudasavye fagitire kandi uhejeje kugura ati ngo birabishe, mubwiye uti erega nkaho wewe ufashije uyo mudandaza kwiba amakori n'amatagisi, kunyuruza amakori n'amatagisi, ntavyumva. Nukuvuga ntibiratujamwo, arico gituma ikigo bere cafashe mu ngingo zo gufatirwa mu ngingo ziriko zirafatwa. Hariho amasuzuma ku mabarabara atandukanye. Ufashwe ufise ibidandazwa udafitiye fagitire, udafitiye inyemezabuguzi, bifatwa nk'ivyibwe, kuko urumva ntibiba bizwi iyo bije biva, iyo vyavuye niyo biriko biraja. Hanyuma nkumbure turiko turaganira ntararaba ibiri mu itegeko, mu ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha. Hari naho ibwirizwa ry'ubu urabona haheze iminsi mikeya cane rishobora kuba ritegekanya ibindi bihano ruhasha kuri abo bantu, kugira ngo wewe ugiye gusuma uwo mudandaza ntakubwire ngo none fagitire ngo hari ico ngo kubwiye, canke ugasanga kubimaze kutubako naje bimaze kumbako, ukagura ibintu vy'imiliyoni 10 akaca guha fagitire inyemezabuguzi y'umuriyoni 1, ngo none ngo sakantu uja kwerekana mwibarabara. Iyumvire nk'ubu upakiye inzu, upakiye imodokari, ukaba uyipakiye ivyuma vyo kubaka canke amabati, wovuga yuko ufise nk'amabati 50 wayaguze ibihumbi 200. Naho rero mu kigobera abakozi b'ikigobera usanga uwo bagufashe, urumva naho uba wafashije kwiba, wemeye iyo fagitire iyo nyemezabuguzi uba wafatiye kwiba. Ibi biganiro vyose mudufashije gutahuza n'umwene gihugu yuko gusaba ifagitire inyemezabuguzi igihe cyose aguze n'uburenganzira bwiwe, ni no kumufasha kugira ngo ntagwe mu bihano, kuko ubunyabihano birafata n'umuguzi, ntibifata uwugurishije gusa. Ikihari rero umuntu mwene uwo afashwe acaja kutwereka aho yaguze, hahanwa umudandaza n'uwaguze. Rero ni inyigisho zo kwamizako na mwebwe gufasha kugira ngo abenegihugu bose, umuguzi n'umugurisha bose batahure yuko atakamaro ko kugomba kunyegeza ingene yakoze, kuko uko kugomba kwiba, uko kugomba kunguka menshi ayo wategerezwa kuriha mu kigega ca leta utayashizeyo, bituma ufashwe ucuhomberamwo vyinshi, kuko ibihano biraremereye. Ufashwe utari kurakoresha akamashini, amande nayo miliyoni n'ibihumbi 600 niyo bariko barabaca. Hanyuma udafise nifu, utigeze udeklara mu gihe winjije ibintu bidaciye mu mategeko, n'amategeko n'ibintu usanga novuga nti nibihano bitandukanye bivanye n'ingene ikosa basanze rimeze, urumva kuri hamande y'umuriyoni urenga kubera utari kurakoresha akamashini, urumva ni n'uruhombo kuri wewe, ayo mahera ntuba wayategekanije. Hanyuma bakaca baza gusuzuma ivyo winjije n'ingene uri kuradandaza, kandi byinshi usanga basanze uri hajya itagisi nyongera agaciro, kenshi usanga amande n'ijana kwijana ry'amahera wari gutegerezwa kuba warishe.
urumva yuko atari ibintu vyiza cyane rero cyo gituma dusaba abadandaza bose bashobora kuba bari ko baradukurikirana yuko bogerageza kuja ku murongo kuko nta kamaro yuko novuga ntibaguma bakwepa kuri amakori n'amatagisi kuko nta na hamwe uzokwepera ejo canke hirya yejo uzotegerezwa gufatwa kuko bose turabafisa aho bari turafisa aho barangurira gusa hasigaye gusa ifirimbi kugira ngo basuzumwe ejo mukumva hariho bariko barugarirwa ntimuzovuge ngo burya anye ngo baraduhwikiye ngo twariko turisuganya turasaba neza yuko bokurikiza amategeko